aboneka yagumye akenye tukabaza tuti mbega uburyo Sopebu yakoresheje mu kugira haboneke essence habuze iki ngo ibikoreshe kugira n'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiboneke. Murakoze, je nitwa Girukishaka Innocent, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amazi meza, ubutare n'agataka. Ku kijanye n'ibitoro mu bwoko bwa mazutu, ngira mwarabonye ko bijanye na essence ni sawa, murabona ko n'ubu akabazo kari kabaye naho nyene ni neza biriko biragenda neza. Ejo harashoboye kwinjira n'izindi modoka zishika ikamyo 200 zizanye essence, twizere ko ahata kibazo gihari muri essence. Mugabo kijanye n'ikitoro kijanye na mazutu, murazi ko kwisoko tuhahuriye turi benshi, mazutu essence yakunze ko binyaruka, mugabo mazutu nayo nyene turi ku murindi, turarindiriye ko navyo nyene bifata intumbero. Kandi n'ikitoro cya mazutu burya ni cabuze cane gose, hagiye haraboneka bike mu kurindira ko ubwato bushika. Turiko turakora ibishoboka ku isoko i Dar es Salaam, turagura ibitoro bike kandi birashikira bene gihugu ukuri kwamye. Murakoze. Mu kwizeza abarundi kubwo bwato buzoshika ryari, kuko umuntu abiravye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nico gituma hatwagwa ibintu byinshi, ndetse iyo kikenye kikabura usanga n'ibindi biciro by'ibintu bya nkenerwa bica biduga. No munsi mwotanga umwizero yuhe? Umwizero urahari, kuko burya buhinga twakoresheje kugira turonke essence nibwo turiko turakoresha n'ubu. Kandi murazi ko isoko durira ko turi benshi, iyo twahuriye turi benshi birashika umwe akaronka no munsi undi akaronka ejo. Twizere ko rero mu minsi mikenya nabyo nyene ikibazo cy'ibitoro cya mazutu kiratorerwa inyishu. Murakoze. Umuvugizi wa leta y'u Burundi arafise icabunganira. Bajije Kinyabiraba, jewe nabajije mu babijejwe bambwiye ko icyo kibazo ataco bazi, mugabo bambwiye ko bagiye kugifata mu minwe kugira barabe ko abo bajene ubwo gwaruka bwo kwiteza imbere mu byo bariko barakora. Murakoze. Murakoze. Taxis